Iki ngira ndabereke n'igitoke, murabe igitoke hanyuma duce tuganira. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego uyu munsi tuganira iki? Uno munsi tugomba tugaruke ku mayagwa y'ikirundi afatiye ku gitoke. Igitoke mwaragiye murakibona, nakibetse gifise ubwoko bwinshi, kiri mu bwoko bwinshi. Twarabonye ivyo bita ibisare, twarabonye ifiya, twarabonye ibiganda, ibisukari, ngoromisheri, eka biri mu bwoko bwinshi. Hariho n'ivyo bita ibigurube, utumaramasenge. None rero muri ubwo bwoko bw'ibitoke muri rusangi baragiye barakurako amayagwa. Uwo munsi rero turaba muri rusangi amayagwa ava ku gitoke. Igitoke rero baragikuyeko igisokozo mu mico kama y'Uburundi, baravuga bati sokwe niruze, sokwe niruze, inka yanje ni nyamuhakira kw'ijuru, inka yanje ni nyamuhakira kw'ijuru. Baca bishura bati n'igitoke. Murakoze cane rero, ico twaganira uyu munsi gifatiye ku gitoke nico amayagwa bakuye ku gitoke tuganiye uno munsi nayo. Ego nkaba ndabasezeye, mugira amahoro, tuzoza turayaga no ku bindi biganiro vyo hejuru. Murabe mu biganiro vyagiye birarengana harimwo amayagwa atari make, n'ibigiye kuza navyo nyene si bike. Mubandanye mudushigikira, mudutera intege muri kino gikorwa, mwese mwumva mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Mugira amahoro.